Televiziyo Tanganyika. Birasabwa ko duhindura ibintu bimwe bimwe tukagenda reka nitize iterume y'igifaransa twameliyora kugira ngo dushikire ryaterambere tuba twipfuza na nyarya igihugu cacu ariho kigana kuri vision ya 2040-2060. Twebwe rero nkaje naje nserukira Amari Alix Hotel, natwe nagira ndabatumirire yuko iryo terambere dukeneye kugitabira. Mu kugitabira rero nanje sinogenda ntababwiye ama service yiwacu, hari ama service yiwacu kugira ngo tuzoshike ku iryo terambere ngaha hari donc turiko turiteza imbere mugabo natwe ntikizobuza ko twitabira n'ico kiganiro, ngira ngo kizoba ryari kugira ngo tubandanye twameliyora. Rero nk'ama service twenga hadufise turafise service ya petit déjeuner, umuntu mu gitondo araza akahafata kayi kugira ngo utangure imirimo bavuga ati yakora muntu. Rero birasabwa yuko ubanza kuraba yuko munda hameze neza kugira ngo iryo terambere turishikeko. Burya ntituzoja gushika ku iterambere tutabanje kubanza guteza imbere munda, biragoye bavuga ko akora munda. Rero twe ngaha mu gitondo urahaca ugafata kayi, ugafata utwamwa, ugafata gasupu, ugafata umurete, ugafata dufate amasupu nayavuze, hariho ama pizza ku mugoroba, ama pure, hariho ama brochette poisson n'ayandi makomande yose muba mwifuza, ngira ngo meni nini sinoshobora kubivuga byose. Twebwe ngaha anye ivyo byose birahari. Hama iryo terambere ryose tuvuga burya bizosaba ko tuza turaruhuka kugira umutwe umere neza. Twe ngaha turafise amashambre, twebwe wafunguye ukumva umenga agatiro karaje urashobora kuduga aho hejuru, amashambre arahari ameze neza. Turakira ababo ngahi wacu, abo mu mahanga bose barahazi, bama bahaje mbere mbona mengo nibo batugendera cyane, muraraba namwe mwikubitagashe. Rero Amari Alix Hotel nk'abantu bataza hiherereye, nibaza yuko ni Avenue de l'Industrie numero 6 aha anye mu gisagara ca Bujumbura, quartier Rohero ya mbere. Dukunda kuvuga ko ari a 0 km kubera abantu bashikiye nko ngaha nk'abavuye mu bindi bihugu keshi nta bintu vya déplacement, usanga baje mu mamisi yabera ngaha nyene akunda kubera ngaha centre ville, biraborohera gose kwideplacer. Rero ndashimye cyane iki kiganiro, nkasaba yuko namwe kw'iryo terambere twoshigikirana, ari mwebwe arabandi mugende muravuga muti hajya ahantu nimuzohaca uko nyene, nimba haciye mu gitondo urabanza wumvire ko wafasha kayi hanyuma uhace. Uhaciye saa sita hariho buffet ngaho, buffet haba hariho umuceri wera, hariho wipirawu, haba hariho igitoki cyo mu mazi, haba hariho barashobora gutegura umwungu cyangwa ikijumbu cyo mu mazi, indya kavukire zikomeza. Ivyo byose rero twe ngaha birahari. Rero muratugendera mubwire n'abandi, ntuzoza urizana wenyene. Byoba vyiza cyane tubabonye mwese mukwiye kugira ngo twese dutere imbere. Bisaba ko dufatana ukuboko, uyu unyafashe ukuboko nanje nkamufata ukuboko akambwira ati tujane, usanga dushitse, usanga atanirungu umuntu ari karagira mu nzira. Rero byose birashoboka, niko dukunda kuvuga twese turi kumwe. Abongereza bavuga ati together we can. Rero ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro mworoganije nka televiziyo Tanganyika, dusanzwe dufitaniye partenariat, tuzobandanya dukorana neza nkuko dusanzwe tubikora. Televiziyo Tanganyika.